Ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Amakuru yacu yibanda cyane cyane kaba ari kuvuga ugateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'ayandi yose aba ari kuvugwa mu makungu n'ayandi yose mwaranyegejwe mutamenye turabatohoreza tukayabashikiriza ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Birateye agahinda kubona Perezida Biraheze Ndayishimiye yizihiza pasika Christian Butoyi amaze imyaka 9 mu ibohero kandi afungiwe ubusa. Birateye agahinda kumva Biraheze Ndayishimiye ntaco ariko arakora kuri iryo fungwa rya Christian Butoyo ndetse n'abandi benshi bapfunzwe barenganywa. Hari byinshi twabateguriye kuri no nkuru turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Si gusa hari n'andi menshi twabateguriye, murasabwa kuza kuyatega yombi kuko azaba abahishe byinshi biriko birabera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuba twatohorejwe n'umugwi w'abamenyesha makuru baba bari gukorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru rero aba yizewe. Nizere ko we kurikirana iyi mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi by'uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kuri uyu munsi wa pasika ndasubiye gusaba Christian Butoyi arekurwe. Ni gute ufata umusaraba wa Yezu Kristo ariko ugafunga imyaka 9 inzirakarengane Christian Butoyi? Christian Butoyi birazwi ko afise ingwara yo mu mutwe. Ubushikiranganje bw'ubutungane bonyine baramuvuje kenshi kwa Regentere ahari mu mpimba ntazi nico afungiwe. Na dosiye yiwe bavuga ko yatakaye imyaka 9 atarubanza, imyaka 9 yagirizwa icaha atashobora no gukora. Uwishe ababikira 3 b'abataliyani-kazi mu Kamenge yarivuze, abamutumye yarabavuze. Ico babahoye gisa n'ikizwi neza. None Christian Butoyi azira iki? Pasika twibutsa akarenganyo k'abakuru bapfungiye abantu ubusa, baca imanza zipfunga canke zica inzirakarengane. Pasika twibutsa ko atansinzi y'akarenganyo n'ikibi. Nyiricubahiro Perezida Ndayishimiye orekura inzirakarengane Christian Butoyi uba uhimbaje neza pasika ya 2023. Uyu munsi wicaye ku ntebe ya Pilato, ntukarabe nkawe mu kurekura baraba ugahana inzirakarengane. Rekura izo ntungane zose. Rekura Christian Butoyi, rekura Florian Rangabiye, rekura muganga Christophe Sahabu, rekura Colonel Diodone Dushimagize, rekura Prime Niyongabo batazira Komesha, rekura Potsiani Baritonda batazira Pitos, rekura abanywanyi ba Seneri na MCD bapfungiwe ubusa, rekura abahejeje iminyororo bose, rekura inzirakarengane. Hari benshi bababajwe n'iyi nkuru twari tumaze kubashikiriza bagize ibyiyumviro baterako. Rekura izo ntama zipfunzwe zizira inyama kandi zaremwe zikenye ubwatsi. Undi nawe yagize ati rekura iyo ntama kwifotoza uteruye umusaraba uziko upfunze inzirakarengane bisa na bamwe Yezu yavuga b'abanyamwishime baja gusengera mu mayira abiri kugira ngo abantu bababone. Undi nawe yagize ati umuntu ufunga umusazi nawe abarikomesha mu kurenganya ntama narabe abadohorere izo nzirakarengane. Ibyo uriko urahanura indongozi z'u Burundi barabyumva. Emwe inzira y'umusaraba wa Yezu Kristo iratwereka neza urongozi bw'igihugu c'u Burundi nkaho umengo n'abarundi twishe umwana w'Imana. Undi nawe yagize ati njewe nibaza mu gihugu cacu c'u Burundi nta bitabo by'amategeko n'amateka bikorera. Undi nawe yagize ati narekure abarenganywa vraiment badafise ico bafungiwe. Kristo azoheza azukire mu buzima bwiwe nawe. Aya makuru yacu reka tuyabandanirize kuri no nkuru y'umubabaro iriko iravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Imiryango 5 yo muri quartier Nyamugari komine Gitega yaraye ihishije inzu n'ibyariyo byose mu ijoro ryo kuri uyu
wa munani ndamukiza umwaka wa 2023. Uwo muriro wadutse nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro nk'uko bivugwa n'abahaba mu gihe hariko haragwa imvura. Abenegihugu co kimwe n'igipolisi kijejwe gukingira ibiza baragerageje kuzimya bongera barakinga ko uwo muriro utandukira ahandi. Icawuteye gushika ubu ntikiramenyekana. Jacques Nduwimana arongoye komine Gitega asaba abenegihugu kugira umutima w'urukundo bagashikirira iyo miryango. Amakuru yacu tabandanirize kuri kano gakuru keza kariko karavugwa ngaha mu ntara ya Muramvya. Hagiye kugururwa ikonti yo gushigikira abageze mu zabukuru n'abantaho nikora. Ugize icaronse wese ku bushake bwiwe akuraho gato agashirako mu ntumbero yo gushigikira abageze mu zabukuru n'abantaho nikora. Abageze mu zabukuru co kimwe na ntaho nikora ni abavyeyi bacu kandi baritanze kugira dushike aho tugeze, arico gituma bakwiye gushigikirwa. Bivugwa na Diomede Nzambimana, buramatari w'intara ya Muramvya kuri uyu wa munani ndamukiza umwaka wa 2023, mu gihe yariko arashikiriza agatererano kagizwe n'uburingiti, umuceri hamwe n'akabahasha k'amafaranga abageze mu zabukuru n'abantaho nikora bagera ku 110 bo ku mitumba itandukanye ya komine Muramvya. Abageze mu zabukuru n'abantaho nikora ngo baratereye uko bashoboye ku iterambere ry'igihugu n'imiryango, arico gituma bakwiye gushigikirwa. Kubw'ibyo ngo hagiye kugururwa konti ubishatse wese atagahato ashireko icaronse mu ntumbero yo gukomeza uwo mugirwa. Ku bwa Diomede Nzambimana icifuzo ngo nuko ata muryango n'umwe mu ntara ya Muramvya worara ubusa, ngo nuko ugizwe n'abafise amikoro make, agahamagarira abanyamuramvya bose gushigikirana mu kibano. Abo bageze mu zabukuru n'abantaho nikora bahamagarirwa kubandanya bakora ibyo bashoboye kugira basahirize mu kwibeshaho. Ico gikorwa co gushigikirana cari kimaze iminsi kirangurwa mu makomine yose iyo ntara, kikaba casorejwe muri iyo komine ya Muramvya. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru nayo yariko iravugwa cane, aho ibiciro vya matera ava mu gihugu ca Tanzania biguma biduga kuva ukwezi kwa ntwarante 2023 kutanguye. Imatera yahora igurwa amafaranga 300 y'amarundi ubu igeze ku mafaranga 340 by'amarundi, nayo yahora ku mafaranga 280 ubu igeze ku 320. Amakosini yo kwicarako yavuye ku 550 aja ku 590. Abadandaza izo matara ku murwa mukuru w'intara ya Makamba basigura ko biva ku kuvunja amadolari, ayo nayo idolari rimwe ngo ryavunja 3,200 by'amafaranga y'amarundi rija ku mafaranga 4,000 by'amafaranga y'amarundi muri ico kiringo c'ukwezi. Amakuru yacu tuyasozerere kuri no nkuru iri kuvuga cane muri politike. Umugambwe seneri unegura iburabuzwa ry'abanywanyi bawo. Abo banywanyi bakubaguwe bagiye Ingozi ahari hateganijwe ibikorwa by'abanywanyi ba seneri mu buraruko bw'igihugu, intara ya Butanyerera, nk'uko byemezwa n'umukuru w'uwo umugambwe Rwasa mu ijambo ryiwe yavuze ko abo banywanyi bakubaguwe n'urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe na musitanteri. Akababazwa nuko ibyo bikorwa byari bizwi kandi byakozwe hisunzwe amategeko, agatangazwa no kubona musitanteri avuga ko atabimenyeshejwe kandi byamenyeshejwe umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'indongozi mu ntara. Uyu munyepolitiki agasaba ko hoba inyigisho ku barongozi batandukanye kugira bamenye ico bajejwe n'ikibanza bafise, ariko arashima ko byahavuye bigenda neza, ibikorwa byari byatunganijwe bikaba. Abanywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo uko ducijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi by'uwa mbere mushikirwa navyo. Kandi kanya kari buze andi makuru turi kwatunganiriza, murasabwa nayo kuza kwatega yombi kuko abahishe byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi.